Kasubire kubaramutsa no kubaha kaze mwese abanywanyi bacu mwa muriko marabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Nizere ko mumeze neza aho muri rya nino. Ni inkuru yiriwe iriko iravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni inkuru y'ibara ryaguye aho abantu bateye grenade mw'ihoteri. Amakuru mashasha duhejeje kumenya akaba ari uko iyo grenade yatewe ahantu hari abapolisi kandi uwapfuye akaba yari umupolisi. Tugiye kugaruka kuri bimwe mu vyoba vyinyegeje inyuma iyo grenade yatewe mw'ihoteri mu ntara ya Kirundo. Turaza kugaruka kuco amatohoza ariko aravuga, ndetse tuze no kugaruka ku bindi mwagiye muranyegetswa kuri ano makuru. Vyose twabiteguye tugiye kubigaruka kongera murazi ko iyo twabashikirije inkuru tukagira yandi makuru mashasha tumenya turayabashikiriza mukagenda mumenya ukuntu ibintu vyifashe. Y'amakuru rero mutegerezwa kumenya yose ngaha kumbanisha kuri yacu tuba twayarondeye tukayabashikiriza. Turaza kubabwira kandi kuco bamwe mu muryango w'umuririmbyi akiri muto cane Orege apfunzwe kuri ubu akaba agiye kurara ijoro ryiwe rigira gatatu mu gasho. Umuryango wiwe, abavyeyi biwe ndetse n'abandi hari ico batangaje kw'ipfungwa ryiwe nabo baba vyinyegeje inyuma. Turaza kubigaruka ko navyo tubibabwire. Ni inkuru twabashikirije ku munsi w'ejo. Uyo muririmbyi akaba apfunzwe azira video yashize ku mbuga ngurukana bumenyi ariko arahamagarira abantu kwitaba igiteramo yari yateguye ca Pasika. Turaza kubikurikira muri ano makuru vyose tugende turaba ico umuvyeyi wiwe yatangaje. Hari n'andi makuru aba ariko aravugwa mu bimenyesha makuru bitandukanye ndetse niba biriko biragarukwa ko yose nagutunganirije uragenda uyakurikira. Wipfuza kurajuba mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro bwene nk'ibi urafyonda kuri subscribe dushize ko inkuru iraje ica igushikira ubwo nyene. Mungundire ndabaramutse ndanabifuriza kuroranirwa no kugira umunsi w'Imana mwiza. Ndanifurize abakristu bose umunsi wa Pasika mwiza. Kaze turabire hamwe ingene ikirere cyo kuri uyu wa mbere aho bukera wigenekerezo rya 18 ndamukiza kizoba kimeze mu makuru ikirere mutegurirwa n'ikigo Ijebu, aho twiteze yuko imbere y'umutaga uretse gusa mu Cankuzo, Imuyinga, Imuramvya hamwe n'Imwaro hazoboneka ikirere ciganjemwo n'ibicu vyinshi. Mu bice bimwe bimwe vy'intara zose zisigaye zigize igihugu cacu twiteze yuko hazogwa imvura iyumvikanamwo imituragaro. Tukaba tuyiteze kwizogwa mu ntara za Gitega, Bubanza, Bujumbura hamwe n'intara ya Rumonge. Kubw'ibipimo bikoreshwa intara ya Mwaro nizoba ikanye gusumvya izindi kugera kuri °C 13. Muti none ku muhingamo ho mwiteze iki? Twiteze yuko no ku muhingamo uretse intara za Gitega, Ruyigi hamwe na Rutana hazoboneka ikirere ciganjemwo n'ibicu vyinshi. Mu bice bimwe bimwe vy'intara zose zisigaye zigize cacu hazogwa imvura iyumvikana mituragaro ikaba yitezwe mu Cibitoke, mu Kayanza, Ingozi, Karusi, Kirundo hamwe rero no mu ntara ya Makamba. Intara ya Bujumbura niyo yerekanwa n'ibipimo bikoreshwa kwizoba ishushe gusumvya izindi kugera kuri °C 28. Mwakoze kudukurikirana, ndabasezere ndabifuriza gusozera neza imisi y'akaruhuko ngahi wanyu, mugire n'amahoro y'Imana. Twari twabibabwiye ko ibara ryaguye mu ntara ya Kirundo, harashwe hatewe grenade abantu barashwaragurika, ndetse iyo grenade ikaba yatewe ahari abapolisi kandi ngo aho hateye iyo grenade hakaba hari hakikujwe n'abasirikare. Abantu bakibaza ni gute umuntu yateye iyo grenade atafashwe kandi igategwa ahantu hari abapolisi, umwe akaba yaciye anitaba Imana. Nivyo tugiye kugaruka ko muri ino nkuru tugiye kugushikiriza dutanguriyeho. Uyapfuye ni umupolisi akaba yapfuye muri iri joro ryo kuwa gatandatu nyuma yo kujanwa ku bitaro. Yaciye rero ahitanwa n'ibikomere, yari yakomerekejwe n'ibibarara vya grenade vyamufashe mu bwonko ku gicegeranyo c'igipolisi co muri iyo ntara. Abandi bapolisi batatu hamwe n'umusivile bakomerekeye hamwe n'uwapfuye bariko baravurwa
abandi bapolisi 3 hamwe n'umusivile bakomerekeye hamwe n'uwapfuye bariko baravurwa. Iterwa ry'iyo grenade ryatangaje nka bose nk'uko bivurwa n'ababibonye bari muri iyo hoteli yatewemwo iyo grenade ku mugwa mukuru wa Kirundo, intara y'uburaruko bw'u Burundi. Abantu 4 harimwo umupolisi nibo bakomeretse, ariko uwarahari avyigana avuga ko twumvise ibituritse bari ngaho nka bose barirutse, twumvise ibituritse abari ngaho nka bose barirutse, abandi bagwa igihumura baryama hasi. Abasirikare n'abapolisi bariko barakizura ntibatevye kuhashika, ariko ikibabaje uwakoze iryo bara ntiyafashwe, niko umwe mu bakiriya bari ngaho muri iyo hoteli yigana. Kubw'amasoko yacu mu ntwaro, amatohoza yatanguye kugira ngo hafatwe uwateye iyo grenade. Abantu 3 bikekwa bakaba bamaze guhagarikwa n'igipolisi. Amakuru ava mu Kivogero, ikaritsiye yaturikijwemwo ico gisasu, avuga ko hari hakikujwe n'igipolisi n'igisirikare kuva kare mu gitondo. Basatse inzu zose imwe ku yindi, n'abakirisu bategerezwa kuja mu misa ya Pasika ntibaronse uko bagenda, niko ayo masoko avuga. Kirundo, intara umugambwe CNDD-FDD uriko uracanamwo, ikaba ihana rubibe n'u Rwanda, iracari kamwe mu burere havugwa gake umutekano muke, kiretse iyo bikozwe n'abanywanyi ba CNDD-FDD bari ku mpande zibiri z'ibisiga bibiri bikomeye, aribo uwahoze ari umushingamateka Jean Baptiste Nziga Masabo Bataziragihaye hamwe n'uwahoze ari Colonel Anastase Manirambona, ubu ari komiseri mukuru ajejwe akarangamutima ku mugambwe uri ku butegetsi. Tugaruke kuri ya nkuru nari nakubwiye. Umuririmbyi yagirizwa kurogota arapfunzwe. Abamuzi cane bamuzi ku izina rya Orege, ariko amazina yiwe ni Baraka Orege, akaba afise imyaka 20 yonyene. Uyo muririmbyi akiri muto akaba apfungiwe mu gasho ka komisariya igisagara ku mugwa mukuru w'ubudandaji Bujumbura kuva kuri uno wa gatanu. Uwo muririmbyi ariko araduga cane kandi azwi cane ku mbuga hwaniro, akurikiranwa n'abatari bake. Akaba rero yagirizwa kurogota ku idini rya Katolika. Umuryango wiwe n'umuburanira bakaba basaba ko yorekurwa, bagashimangira ko abarongoye ishengero rya Katolika batigeze bamwitwarira. Icaha uwo muyabaga w'umuririmbyi akurikiranwa ko catanguye ku munsi wa kabiri, aho yashira ahabona ireresi ntoya cane, aho yatangaza igiteramo cari gitegekanijwe kuri uno w'Imana, aho abakristu b'isi yose bahimbaza umunsi mukuru wa Pasika. Muri iyo reresi Orege yabonetse yambaye impuzu z'abasenyeri Katolika ari kumwe n'umwigeme yambaye impuzu z'ababikira Katolika. Ireresi rero itabereye, habonekamwo n'ibitukisha ishengero Katolika, niko abakristu bamwagiriza bongera koko hari umurongo ntarengwa. Mu Maramvya muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura, aho igiteramo categerezwa kubera, umusitanteri waho yaciye agira ico ashikirije, avuga ko yituwe n'abakristu harimwo abanywanyi b'imihari Katolika. Abantu benshi barashavujwe n'ireresi yanyuragiranye ku mbuga ntangazamakuru, na patiri waho yaranyituye kuko yari yakozweko n'ivyo bintu. Ico giteramo kirahushanye n'imigenzo ya Katolika kandi kiracafuza ishusho ya Katolika ku munsi wa Pasika, niko yamenyesheje. Hampande yo guhagarika ico giteramo, uwo muyabaga yarahagaritswe iwabo mu Carama mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura. Umusitanteri wa komine Mutimbuzi asigura ko igiteramo gica ukubiri n'imico n'akaranga vy'Uburundi mu gihe igihugu cashize Imana imbere. Umuvyeyi wiwe hamwe n'uwumuburanira basaba ko yorekurwa
bagasigura ko ari abakristu bashusha cane batumye ahagarikwa, mu gihe abarongoye ishengero rya Katolika basigura ko batomushira mu gasho naho icaha kiremereye. Niko nyina wiwe yashikiriza, akongerako ko abarongoye ishengero rya Katolika bashira imbere guharira. Bitegekanijwe ko uwo yahagaritswe yumvirizwa n'inyamiramabi y'igipolisi kuri uno wa mbere. Igipolisi ntaco kirashikiriza. Umuyabaga Baraka Orege rigize kabiri ahagarikwa, nko muri 2019 yari yahagarikanywe n'uwundi yakora kuri YouTube bagirizwa guhonyanga imico no guhamagarira abantu mu busambanyi. Ayo rero namwe mu makuru yaragizwe yavugaga cane nga mu gihugu c'u Burundi. Bifuza kurajwa mu wa mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tugushikiriza, urafyonda kuri subscribe twashirako inkuru igaca igushikira ubwo nyene, kagushikira mu ba mbere. Turazi ko abatari bake muba murindiriye kumenya ibiriko biravugwa hirya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nakengurutse cane rero kuri mwebwe mwese mubana natwe kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Nizere ko mumeze neza.